So I was experiencing your engagement, full engagement in the worship this rero morning. numvaga ukungene muriko murahimbaza mutazira vy'ukuri bivuye mu mitima yanyu, And also to be here with your leaders, Pastor Mark and Pastor Christian here at Life Center. kandi no kuba turi kumwe hano n'abarongozi banyu Pastor Mark na Pastor Christian. God has faithfully allowed them to found this church while he built his church. Imana yeme yuko ishengero ritangura ngaha kugira ngo yubake umubiri wayo. I hope you can see sometime from here how you look, so beautiful and committed to the Lord Jesus. Kandi iyo umuntu ari ngaha arashobora kubona ukungene musa neza. This is amazing. Ibi ni gitangaza And vy'ukuri. you're part of the future of this city, of this country, and this continent. Kandi mwebwe muri ivyizigiro vya kazoza k'iki gisagara, igihugu n'uyu mugabane w'isi. Because you're part of Jesus' church. Kubera yuko muri bamwe bagize ishengero rya So Kristo. thank you, Pastor Mark, for allowing me the privilege of being in your pulpit. Rero Pastor Mark turabashimiye kuba mwaduteye iteka ryo kugira ngo dushobore kubana namwe duhagarare ngaha. I hope I'm a good steward of this time and your people. Kandi ndizera yuko nza gukoresha neza uyu mwanya no kubw'abantu banyu. I'm particularly thankful to my brother Pastor Jean-Baptiste of Alarm for giving me these 4 days with you. Kandi ndashima Pastor Jean-Baptiste wa Alarme ukungene yanteye iteka ryo kugira ngo iyi minsi ine tuzobane namwe muri iki gihugu. We have been friends for about 6 years. Haciye imyaka 6 turi abagenzi. And Alarm is one of my favorite organizations, especially in Eastern Great Lakes region. Kandi Africa. Alarme ni ishirahamwe rimwe by'ukuri nubaha kandi dukorana muri Afrika y'ubuseruko. One of my favorite Burundians is also here. Kandi ni nayo magaciro cyane muri iki gihugu. Pastor Manasseh, who's temporarily living in Uganda, is one of my best friends and allows the ministry of reach to flourish all over the world. Pastor Manasseh nawe numwe bashitsi batugendeye bari kumwe nabo, nawe nyene yaramaze igihe ari mu Buganda, nawe ni inshuti yanje n'umugenzi wanje cyane. As I was preparing for this morning's talk, Rero twitegurira kumva icyo Imana ivugana natwe muri iki gitondo. I was conversing with a few of you. Nari ndiko ndavugana na bamwe hagati yanyu. I talked with Fabrice, my chauffeur. Navuganye na Fabrice ariwe umushoferi ariko I talked to arantwara. Solomon, who is a high school student about to go to university. Nari ndiko ndavugana n'undi mugenzi wacu ari ahejeje amashuri ya secondaire ari hafi kuja muri I said, university. how would Burundians describe themselves? Ndababaza nti mbega abarundi bisobanura gute? I heard two answers. Nari mfise bampaye inyishu zibiri. One, we Burundians, we like laughing. Bati abarundi turakunda gutwenga cyane. Is that true? Mbega niko biri? They say every Burundian is a comedian. Ati umurundi wese arakunda gutwenza. They also said we Burundians love drinking. Bati kandi kindi abarundi barakunda kunywa gusomera. I'm talking about alcohol, not other drinks. Sindiko ndavuga ibindi binyobwa, ndiko ndavuga kuvyerekeye inzoga. They said many years ago we used to be divided by tribe and caste. Many years ago we were divided by tribe and clan. Imyaka myinshi heze hariho amacakubiri ahagaze ku moko. By now we are divided by how much we drink alcohol. Ariko no munsi amacakubiri ahari ahagaze mu kungene tunywa It inzoga. says drinking is our national duty. Rero kunywa inzoga nico kintu dukora cyane mu gihugu. Said if the white man has founded a brewery, he was very decent so that we can keep on drinking. If the white man, they founded the brewery, now we need to keep on drinking. That's all right. N'abantu bakunda kunywa. But more importantly, Burundians love to sing and to pray. Ariko kandi kindi nuko nabonye ko abarundi bakunda kuririmba no gusenga. And that's why we are here. Ni nayo mpamvu turi ngaha. You're inside the church, not outside. Muri mwishengero ntimuri hanze. And the outside is going to match the inside when you leave today. Rero hanze baraza kuronka ivyiza runaka igihe muza kuba muvuye ngaha. So that you don't compromise your behavior when you're outside. Rero igihe mwishushanye nabo hanze Because of what Jesus is doing inside. nimuza kwishushanya nabo hanze kubera icyo Yesu ariko arakora mu mitima yanyu. Now that we've finished singing and praying, Nyuma rero yo kuririmba no gusenga. it is now time to be preaching and teaching. Rero ni umwanya wo kuvuga ubutumwa. Now I know as a pastor I need to wear a jacket and tie, but I have it sitting there.
nk'umupastori ndazi yuko nkwiye kwambara ikoti na karavati ariko ntavyo nazanye mfise ikoti gusa niyo nashize hariya. Tomorrow when I'm with the pastors, I will wear the pastor uniform. Ejo igihe nzoba ndi kumwe n'abapastori nzokwambara umwambaro w'abapastori. But today I'm with ordinary people. Ariko uno munsi ndi kumwe n'abantu basanzwe. And you look just like me. Kandi mwese mweze kimwe nanjye. I was once speaking in multiple churches of services of a large church. Ahantu nigishaga ishengero rinini cyane. They told me in the first service I needed to wear jacket and tie. Abo bantu bambwiye ati ngo mu gikorane cya mbere ukwiye kwambara ikoti na karavati. They said second service I can take off my tie. Bajambwiye ati mu gikorane cya kabiri nta kibazo uze gukuraho. The third service they said I can take off my jacket. Ati mu gikorane cya gatatu hoho na costume nayo nyene ukwiye gucuyishira ku ruhande. I am glad there were no 6 or 7 services. Ndashima Imana kubera yuko atagikorane cya gatanu ni cya gatandatu cyangwa ikindwi byari bihari. It would have been embarrassing for everybody. Kubera yuko nari gusanga ata muntu numwe ashobora kunyakira nari gusanga namba gusa. So will you accept me just like this? Muranyemeye muranyakiri uko namba yuko. All right. If you have a Bible available, nimba ufise Bibiliya yawe, whether it is hard copy or soft copy, ari Bibiliya y'igitabo canke abafise mu matelefone canke ama tablet, would you open to the real Lord's Prayer? Reka tuje ku isengesho ry'umwami. This is the real Lord's Prayer. Iri niryo sengesho ry'ukuri ry'umwami. This is a prayer that the Lord Jesus actually prayed. Ni isengesho umwami Yesu yasenze. There's another prayer we call the Lord's Prayer, which he taught his disciples to pray. Hari irindi sengesho twita ngo ni isengesho ry'umwami ryarindi yigishaga abigishwa biwe gusa. That is a prayer that the Lord Jesus himself would not be able to pray. Ariko iryo ni isengesho Yesu bwiwe atosenze. Because he said, forgive us our sins even as we forgive those who sin against us. Kubera yuko yavuze ngo nuduharire ibyaha byacu kuko natwe duharira abatugiriye nabi. That's the prayer the Lord Jesus taught his disciples. Iryo ni isengesho Yesu yigishije abigishwa biwe. But if you turn with me to John chapter 17, ariko tugiye muri Yohana igice cya 17, this is a prayer that the Lord Jesus himself prayed. iri rero ni isengesho Yesu bwiwe yasenze. I would like to make verse 4 the launch point for this morning's talk. Nshaka gushiraho urufatiro rw'ivyo tuza kwiga kuri uno munsi. I would like you to read verse 4 aloud with me. Nshaka dusomere hamwe umurongo wa 4. Twese dusomere hamwe uyu murongo. Let's read verse 4 aloud together. Dusome tudugije amajwi twese umurongo wa 4. Go ahead. Ndasoma musubiramo, siko? Nagushimagije mwisi. Mufashe musubiremo mwese. Nagushimagije mwisi. Nonosoye igikorwa wampaye gukora. Nagushimagije mwisi. Nonosoye igikorwa wampaye gukora. Amen. Father, I have glorified you on the earth. Data nagushimagije mwisi. Having accomplished what you gave me to do. I have accomplished the work you gave me to do. That is my desire for everybody here, starting with me. At the end of my life, I will say, Father, I've glorified you on the earth, having accomplished what you gave me to do. This morning I speak about how you can accomplish the work God has given you to do. In 2 chapters later, in the death cry that the Lord Jesus cried, he says, it is finished. I want you at your last breath to be able to say, it is finished, the work you gave me to do. In Acts chapter 20, the Apostle Paul says, I want to finish the course that he has set for me. At the very end of his life, he said, I have fought the fight. I have finished the course.
urugendo. All of you know your birth date. Mwese murazi ryari mwavutse. None of us knows our death date. Nta numwe azi ryari azopfa. But there is going to come a day when we are finished with life. Ariko hariho umunsi uzoshika aho tuzoba duhejeje ubuzima bwacu hano But I mwisi. want you to be able to say, I was also finished with God's work. Ariko kandi ndashaka yuko ku iherezo ry'ubuzima bwawe uwo munsi uzuvuga uti naraheraheje na cya gikorwa Imana That He yampaye gave me gukora. to do. Cya kindi Imana yampaye Not what He gukora. gave Pastor Christian to do. Apana icyo yahaye Richard gukora. So no, he's not going to be doing what I'm doing. Kubera yuko we atazokora ivyo jewe nkwiye Everyone gukora. is unique in God's plan. Umwe wese arisangije ukubaho Everyone is kwiwe. specific and strategic in God's plan. Umwe wese ni originale mu mugambi Because w'Imana. everyone is precious in God's sight. Kubera yuko umwe wese ni uw'agaciro mu maso I want you y'Imana. to say, I am precious in God's sight. Shaka yuko uvuga ati ndi uw'agaciro mu maso y'Imana. Subiramo ati ndi uw'agaciro mu maso y'Imana. And I am strategic in God's sight. Kandi ndi akabirya mu mugambi w'Imana. Ndakwingiza vuga ndakabirya mu mugambi w'Imana. Precious and strategic. Ndi uw'agaciro kandi ndi Both are important. akabirya byose bibiri Some ni people, by'agaciro. some people only want to use you, Hariho abantu bazokenera but they kugukoresha don't want to bless you. ariko ntibazoshaka Other kuguhezagira. people want to bless you, Ariko hariho abandi bazoshaka but kuguhezagira they don't want anything from you. ariko ataco bagukeneyeko. And God says, I want to bless you, Ariko Imana avuga ati ndashaka and I kuguhezagira want to use you. ariko kandi ndashaka no kugukoresha. This morning I speak on finishing your life's work. Muri kino gitondo nshaka kuvuga ku byerekeye guheraheza neza igikorwa hawe gukora mu buzima I bwawe. open with a story Nshaka ntanguze aka karorero of an expert who was talking about time management to business executives. hariho umuhinga yari ariko aravugana n'abantu ariko arabigisha ku byerekeye ukungene bakwiye gutunganya neza umwanya wabo. He brought a large jar and put it with big rocks inside. Azana ijage nini ashiramwo ibibuye indani. And he said, is the jar full? Iyo jage yarabonerana acarabaza abantu ni mbega mubona yuzuye. These leaders said yes. Babarongozi bariko baramukurikira bavuga ati ego. He said no. Aravuga ati oya. He got some small stones and put them on the large jar. Acazana utundi Large tubuye rocks. duto duto ashira muri ya jage And he burinjiramo. said, is the jar full? Acarasubira abaza ati mbega ubu mubona yuzuye. And they said yes. Bose baca bavuga ati ego ubu rero yuzuye. He said no. Avuga ati oya. He got some sand from the beach and put it on top of the small stones on top of the big rocks. Azana umusenyi yakuye ku kiyaga araza asukamo wa musenyi uracengera indani muri twa And he asked, is the tubuye. jar full? Acara babaza ati mbega ubu mubona They wuzuye. said yes. Ubu rero baca bati ego vy'ukuri He yuzuye. said not quite. Avuga ati oya So he ntibiruzuye. got some water and put it on the sand on top of the small stones on top of the big rocks. Acazana amazi asukamo ya mazi acarinjira muri wa musenyi na ya mabuye And vyose. he said, what is the point of the story? Acara bati mbega murazi impamvu y'iyi nkuru. And one young, eager businessman got up and said, Haca hahaguruka umusore umwe w'umugwiza atunga aravuga ngo it means, sir, that however busy your life is, you can always find time to squeeze in more things. aravuga ati ngo uko woba ufise vyinshi ukora mu buzima uzokwa muronka umwanya wo kugenda wongeramo utundi tuntu mu And the buzima. professor said, not at all. Umwigisha aravuga ati siko Here is the biri. point of the story. Aravuga ati iyi niyo ntumbero y'iyi nkuru. Unless you put the big rocks in first, it is difficult to put them in later. Aravuga ati keretse gusa utanguje ibibuye binini binini muri ijage Unless you put ntushobora the kubishiramo big mu nyuma. rocks in first, it's difficult to put them in Keretse later. gusa ivyo bibuye binini binini bitanguye kwinjira muri iyo So my jage niho brothers honyine and ushobora sisters, kubishiramo. here this morning at Life Center, Rero bene data muri kino gitondo muri I'm going to Center give you 3 big rocks for your life. shaka ndabahe amabuye manini atatu These 3 y'ubuzima. big rocks are the most important pieces of your entire life for the rest of your life. Aya mabuye atatu niyo rufatiro bw'ibizogira ubuzima bwawe This is bwose. so that you can finish well God's work that is given for you to Ibi do. nivyo bishobora kuzogufasha guheraheza neza igikorwa Imana yaguhaye gukora mu isi igihe c'iherezo And ryawe. all 3 of them must be simultaneously first. Kandi ivyo vyose bitatu bikwiye kubanza kwinjira mu buzima All those bwawe. 3 rocks occupy all of you all the time. Ivyo nivyo bikwiye kugenga umwanya w'ubuzima bwawe bwose. Let me give you a word
reka ndaguhe ijambo a question around the word, n'ikibazo kiri munsi y'iryo and jambo then a resolution of that word for direction. hamwe n'inyishu y'icyo Unless kibazo you put the big rocks in first, keretse gusa ushizemo ivyo it bibuye is binini difficult to put them in later. ntibishoboka yuko ubishiramo mu nyuma ngo vyinjire. Big rock number one Icyo kibuye cya mbere is the word passion. ni ijambo rivuga passion, ni ijambo rivuga ishaka canke ikintu ukunda. This word passion is used in many ways in every language. Iri jambo ry'ishaka rirakoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye bivanye n'indimi. People say, I have a passion for soccer. Abantu bavuga ati ngo ndafise ishaka cyangwa ndakunda umupira I have a w'amaguru. passion for music. Abandi bavuga ati ndakunda umuziki. I have a passion for food. Abandi bavuga ati ndakunda kurya. I have a passion for friendships. Abandi bavuga ati ndakunda kugirana ubugenzi. They use the word passion to exhibit whatever they're really excited about. Bakoresha iryo jambo ry'ishaka cyangwa ngo berekana ikintu kibaryohera kurusha ikindi. But that is not the original meaning of the word Ariko passion. siyo sobanuro yayo y'umuzi. It comes from a Latin root Ni ijambo riva mu kilatini which says, what do you love so much that you're willing to suffer for it? bisobanura ngo ikintu ukunda kurusha ibindi vyose nico uzo kwitangira ukemera no kubabazwa ku What are bwacu. you committed to so much that you're willing to suffer for it? Ikintu ukunda kurusha ibindi urashobora no kwemera kukibabarizwa. That's why the last week of the Lord Jesus' life is called the Passion Week. Niyo mpamvu indwi ya nyuma y'ubuzima bwa Yesu yitwa indwi yesha cyangwa y'imibabaro cyangwa y'urukundo rwa You Yesu. think Jesus was excited about going to the cross? Mwibaza yuko Yesu yararyoherewe kuja ku musaraba? No, he was going to go through the worst experience. kubera yuko yaragiye guca mu bihe bibi bikomeye mu And yet buzima, because he loved you and me so much, ariko yemeye kubicamo kuko jewe nawe because wadukunda he had a cyane, passion for you, kubera yuko hari urukundo he dukunda. said, I will go to the cross. Yavuze ati ngiye ku I will musaraba, suffer whatever it takes nzokwemera kubabazwa uko in bishoboka order to kose, rescue you, kugira ngo nshobore in order to kugucungura, intervene in your life, kugira ngo nshobore kugira icyo in nzanye order mu to buzima carry bwawe, you, kugira ngo in order to ndaguterure, shepherd you for the rest of your life. kugira ngo ndagutunganye kubw'ubuzima bwawe ukwiye kubamo. That's the first big rock. Uri niryo buye rya mbere. If you have a Bible, turn with me to the book of Mark. Nimba ufise Bibiliya raba mu gitabo ca Mariko. Mark chapter 12, Mariko igice ca 12 verse 29 to 31. umurongo wa 29 kugeza ku murongo wa Mark chapter 31. 12, Mariko igice ca verse 12 29 to 31. 29 kugeza kuri 31. If you don't open in your Bibles, I am going to assume that you already know these verses by heart. Nimba utuguriye Bibiliya yawe nca nibaza yuko iyi mirongo uyizi neza mu So mutwe. you better use your Bibles when you're working with me, okay? Rero nshaka yuko ukoresha Bibiliya yawe igihe turiko turavugana. But please be sure to put your smartphones in airplane mode. Kandi ndagusabye yuko nimba wowe uriko urakoresha telefone, nimba uriko uraraba muri telefone So you're yawe not messaging anybody. uyishire muri ya mode ya airplane kugira ngo ntube connecte muri uyu All right, mwanya. Mark chapter 12. Mariko igice ca 12 A lawyer comes to the Lord Jesus and says, what is the first of all commandments? haza umuntu w'amategeko aramubaza, abaza Yesu ati nirihe tegeko cyangwa nikiye cagezwe gisumba ibindi? And verse 29, the Lord Jesus answers. Umurongo wa 29 umwami Yesu He says, the aramusubiza, foremost is this. aravuga ati ngo iki nico cagezwe Hear, O Israel, nimwumve yewe Isirayeli, the Lord our God is one Lord. uhoraho Imana yawe ni imwe. And you shall love the Lord your God Rero ukwiye gukunda uhoraho Imana with yawe all your heart, n'umutima wawe and with wose, all your soul, n'ubwenge bwawe and with bwose, all your mind, n'inkome zawe and with zose, all your strength. n'umutima wawe Verse wose. 31, the second is the overflow of the first. Acavuga ati ngo iri naryo niryo tegeko rya kabiri You rishaka shall kumera nk'iryo, love your neighbor as yourself. uzokunda mwene so nk'uko wikunda. This is a passion question being answered. Iyi ni inyishu y'ikibazo kiraba urwo rukundo. He says, with all your 4 times. Asubiramo iri jambo avuga ngo n'umutima wawe wose biheta ngabo kane. Because I am very slow to learn. Kubera yuko twebwe abana b'abantu I'm also- bitwiga bukwi na bukwi, I'm also slower to apply. kandi ivyo bigatuma tutanakora I'm ibintu slow bukwi na to bukwi. understand.
biratugora gutahura bukwi na and I'm bukwi slower to obey. rero bigaca binatugora Jesus said, kubaha. passion is your love for me. Yesu yaravuze ngo iyo passion iryo shaka rikwiye kuba urukundo rwawe kuri jewe. This is where people ask me this question. Aha niho abantu bambaza iki kibazo. Shouldn't you have a passion for football? Mbega nkwiye gukunda umupira w'amaguru? Can't you have passion for music? Mbega nkwiye gukunda umuziki? We should have passion for our families. Mbega dukwiye gukunda imiryango yacu? Of course, you need to have passion for those things. Egome ukwiye gukunda ivyo bintu But I navyo. want to make an illustration and a principle for you to take home. Ariko nshaka ngo akarorero nshiraho n'ingingo ngenderwa ko Please buzima remember bwawe. this very, very deeply for the rest of your life. Ndakwinginze kugira ngo ibi bintu uze wamuvyibuka mu buzima bwawe bwose. First, an illustration. Akarorero ka mbere. How many of you are married? Ni bangahe hagati yanyu mwubatse? Some of you are very slow to put up your hands. Bamwe murateba cyane kuduza ibiganza byanyu. Okay, how many of you are married? Ni bangahe mwubatse hagati All yanyu right. muri ngaha? When you are married, you know this reality. Nimba wubatse ukukuri urakuzi. When things are going well with your spouse, Nimba bimeze neza n'umudamu wawe, Everything- cyangwa uwo mubakanye, everything else is a little easier. n'ibindi vyose bica vyoroha. When things are not going well with your spouse, Iyo bitameze neza hagati yanyu n'uwo mubakanye, everything has a cloud hanging over it. n'ibindi vyose bica bigenda nabi. Do you understand what I'm saying? Muratahura ivyo ndiko ndavuga? Do you agree with what I'm saying? Muremeranya nanje mu vyo mvuze? Okay, I originally come from India. Jewe mva mu gihugu c'Ubuhinde niho I iwacu. know you have some relationships with Indians. Ndazi yuko hari imigenderanire runaka mugirana In India, n'Abahinde. we say yes like this and no like this, okay? Mu Buhindi bavuga yes, how? Yes like this and no like this. Bavuga ego gutya oya gutya. Some parts of India, you say yes and no like this and confuse everybody. Aro Abahindi bavuga bemeye bagaca bavuga gutya. When- Rero umva bica bizazanya When abantu things bose. are going well with your spouse, Iyo bimeze neza n'uwo mubakanye, everything else is easier. usanga vyose bigenda When neza. things are not going well with your spouse, Igihe bitameze neza wowe n'uwo mubakanye, everything else is harder. n'ibindi vyose bica bikomera. Yes or no? Niko canke siko? It's the same way with the Lord Jesus. Uko niko bimeze no ku Mwami Yesu. When you love the Lord Jesus rightly, Nimba ukunda umwami Yesu you can vy'ukuri, love your wife rightly. uzokunda umugore You wawe can love your neza. kids rightly. Uzokunda abana bawe You can neza. love your work rightly. Uzokunda igikorwa You cyawe can love neza. your music rightly. Uzokunda imikorwa You can indirimbo love zawe neza. your football rightly. Uzokunda n'umupira w'amaguru But when neza. you do not love the Lord Jesus rightly, Ariko nimba udakunda umwami wa Yesu everything neza, else will get messed up. n'ibindi vyose Everything ucibikunda else will nabi. be broken. N'ibindi vyose bizokononekana. Everything else N'ibindi vyose will be confusion. bizotera Because the love of the Lord kuzazanirwa. Jesus brings cohesion into your life. Kubera yuko urukundo rw'umwami Yesu Kristo nirwo rutuma ibintu vyose bifata umurongo nyawo. Are you with me? Turi kumwe? Passion answers the question, what have you set your heart upon? Ishaka canke urwo rukundo nirwo rwerekana ikintu umutima wawe umatanye naco. What have you set your heart upon? Ni giki umutima wawe umatanye naco. Whatever you set your heart upon controls you. Ikintu cose ushize ku mutima wawe nico kikuganza. You love money, money will control you. Niwakunda amafaranga You love power, azokuganza. power will control you. Niwakunda icubahiro You n'ubushobozi love sex, bizokuganza. sex will control you. Niwakunda gusambana bizokuganza. If you love Jesus, Jesus will Niwakunda control Yesu, Yesu you. azokuganza. Whoever you love, Uwo ukunda wese whatever you love. canke ico ukunda So cose, you've got to decide, ico ushize ku mutima wawe, what have you set your heart upon? ico ushize ku mutima wawe. I'm going to give you homework. Reka ndabahe rero igikorwa mukwiye gukora. This is very serious homework. Iki ni igikorwa mukwiye gukora kandi mugikore koko. Maybe you can do this homework for the rest of this week of August. Kumbure muri iyi ndwi ihereza uku kwezi k'umunani ukwiye gukora iki kibazo. I know preachers normally don't give homework. Ndazi yuko abavuga butumwa badatanga ibikorwa abantu bakwiye gukora. I want you to take a sheet of paper Shaka yuko ufata urupapuro, and then I want you to draw a picture of your heart. shaka yuko uchapa kuri urwo rupapuro umutima wawe, igicapo cy'umutima A wawe. picture of your heart. Igicapo cy'umutima wawe. And then I want you to put a question mark inside your heart. Hama muri uwo mutima muri icyo gicapo ushireko kabaza, ikimenyetso cya kabaza. And you're allowed only one object.
ukaba wemerewe intumbero imwe gusa. Not two objects. Apana intumbero zibiri. Only one. Imwe gusa. You know what the answer is? Inyishu urayizi. The answer is the Lord Jesus. Inyishu urazi yuko ari You shall Yesu. love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Ukundisha Uhoraho Imana yawe n'umutima wawe wose. But you know what? Ariko urazi, There are a lot of competition going on for the love of the Lord Jesus in my heart. mu mitima yacu hariho ihiganwa ry'ibintu byinshi n'umwami Yesu. My family competes with the love of Jesus. Ugasanga umuryango wanje uri kurahiganwa n'urukundo nkunda My Yesu. work competes with the love of Jesus. Ugasanga akazi nkora kariko karahiganwa n'umwami And for Yesu. all those of you in Christian ministry, your ministry can compete with the love of Namwebwe the Lord Jesus mwese in your muri heart. mu gikorwa c'Imana ugasanga igikorwa uri kurakorera Imana kiriko kirahiganwa n'urukundo ukunda Yesu. If you love Jesus rightly, Niwakunda Yesu vy'ukuri, you can love all the other things rightly. n'ibindi vyose uzobikunda neza. If you love Jesus wrongly, Niwakunda Yesu ukutariko, you will love everything else wrongly. n'ibindi vyose uzosanga wabikunze So don't be ukutariko. afraid of loving Jesus. Rero ntugire ikibazo cyo gukunda Yesu. Don't be hesitant in loving Jesus. Ntukekeranye mu gukunda Yesu. Don't run away from loving Jesus. Ntuhunge gukunda Yesu. Because He's the resource. Kuko He's niwe the focus. soko, He's the energy. niwe nkomezi, He's the direction to love everything else rightly. niwe cyitegererezo cyangwa intumbero If you y'ubuzima. love Jesus rightly, Niwakunda Yesu vy'ukuri you will neza, love everything else rightly. n'ibindi vyose uzobikunda If you neza. love Him wrongly, Niwamukunda ukutariko, you will mess up everything else in life. n'ibindi vyose uzosanga wabihushije mu buzima. Here's a resolution. Iyi niyo nyishu rero. Passion is to make Jesus your first love. Urwo rukundo cyangwa iryo shaka rikwiye gutuma Yesu aba uwo ukunda mbere y'ikindi kintu cyose. One of the big internal challenges churches face Ikintu kinini cyangwa ikaburo rinini ishengero ririko rahura naryo is that both pastors and people are filled with temptations outside. nuko uravye ari abapastori n'abanyeshengero bose bariko barakwegwa n'ibiriko biraba hanze. When they're in church, everybody is really engaged in the music. Bo igihe bari mu ishengero bose ubona yuko batemba mu ruzi rumwe rwo guhimbaza no gutazira Everybody knows how to say hallelujah at the right time. umwe wese arazi igihe akwiye kuvugira haleluya. Everybody knows how to give offering at the correct amount. Umwe wese arazi ukungena akwiye gutanga ishikanwa ryiwe neza. But once they leave the church, Ariko igihe bavuye mu ishengero, as they go into the problems of circumstance, igihe bagiye hanze bagahura na vya bibazo bisanzwe mu buzima, as they go into the demands of the family, igihe bagiye hanze bagahura n'ivyo imiryango yabo as they ikeneye, go into the pressures of society, igihe bagiye hanze bagahura n'ivyo mw'isi bahura navyo bikabagora, other values begin to overtake us. ugasanga muri bo haje ibindi bintu baha agaciro. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, Bene data bakundwa, if you love Jesus rightly, niwakunda Yesu you can neza, love all the other things rightly. n'ibindi vyose uzobikunda But if neza. you Jesus wrongly, Ariko love Jesus wrongly, nutakunda Yesu neza, everything else will be messed up. n'ibindi vyose uzosanga I want you bidafise to do this homework. umurongo mwiza. Nshaka yuko ukora kino The gikorwa, question mark inside your heart. ushire ikibazo mu mutima wawe. Do I love sin more than I love Jesus? Mbega nkunda icaha cyangwa nkunda Yesu? Do I love selfishness more than I love Jesus? Mbega ndikunda cyangwa nkunda Yesu? Do I love money more than I love Jesus? Mbega ndakunda amafaranga kurusha uko nkunda Yesu? You can have money, but you don't love money. Urashobora kugira amafaranga ariko udakunda Your love amafaranga. for your family is secondary to your love for Jesus. Urukundo ukunda umuryango wawe ruza inyuma y'urukundo ukwiye Why? gukunda Yesu. Because if you love Jesus rightly, Kubera yuko igihe ukunze Yesu you can mu love buryo your bwiza, husband rightly. niho ushobora gukunda You neza can umugabo love your wawe, wife rightly. nicyo gihe ushobora You gukunda can neza love your umudamu kids wawe, rightly. nicyo gihe ushobora You gukunda can love your abana bawe parents neza, rightly. nicyo gihe ushobora gukunda ababyeyi bawe But if neza. you don't love Jesus rightly, Ariko nimba udakunda Yesu mu buryo bwiza, everything else will be messed up. n'ibindi vyose uzosanga wabihushije. Passion is to make Jesus your first love. Iryo shaka rikwiye ryo gutuma Yesu aba uwa mbere mu rukundo first love. ukunda. Urukundo rwa mbere rube kuri Yesu. Unless you put the big rocks in, it's difficult to put them in later. Keretse gusa iryo buye rinini ryinjiye ubwa mbere, ntibikunda yuko urishiramo mu nyuma washizemo ibindi bintu. Big rock one is what? Ibuye rya mbere rinini ni iki? Passion. Iryo shaka. To make Jesus first love.
yesu akwiye kuba uwo dukunda mbere y'ibindi byose. All right, let's go to big rock number 2. Reka turabe ikindi kibuye cya kabiri kinini, irindi buye rya kabiri rinini. It's the word mission. Ni ijambo rivuga igikorwa. Passion answers a question, what have you set your heart upon? Pastor Changisha karivuga ati ni giki washize ku mutima wawe. Mission asks the question, why do you do what you do? Hanyuma igikorwa bisobanura ni iyihe mpamvu ituma ukora ibyo uri kurakora. You get up in the morning, Wavyutse mu gitondo, you brush your teeth, you look in the mirror, uribrosa, wiraba ku kiyo, and you try to catch the newspaper utangura kumbura or wasomye watch the na television journal, news. uraba amakuru muri You televiziyo, drink a cup of tea or coffee, uranywa icyayi cyangwa ikawa, and then you go to your life work, hanyuma ugacuca ku kazi kawe. and then you drink another cup of tea maybe. Kumbure aho ku kazi uraza kunywa kandi akawa, You do some work, make some decisions, ugakora akazi kawe, ugafata and then ingingo. after lunch you have another cup of tea or coffee. Nyuma y'ifunguro za saa sita, kumbure urafata ikawa kandi. In the afternoon you try to take a nap while at work, Hama ku mugoroba kumbure ugashaka yuko and you come usohoka, back home, utahe, you meet some friends, ugahura n'abagenzi, have a cup of tea, ugasangira nabo you icyayi, laugh a little bit, mugatwenga gatoya, and the night you retire for the night. hanyuma mu ijoro ugacuja kuruhuka. The next morning you get up Hanyuma mu gitondo ugasubira kandi ukavyuka, and you brush your teeth and look at the mirror. ugaca ubrosa, ukiraba kandi ku kiyo. You know what? Urazi impamvu? The unbeliever does the same things every day too. Urazi ikintu? N'abatizera ivyo nyene barabikora. He gets up in the morning Nabo nyene and baravyuka, brushes his teeth and looks in the mirror. bakabrosa amenyo yabo bakiraba ku kiyo. Now, what's the difference between you and unbeliever? Nihe tandukano riri hagati yawe You're n'abatizera? not brushing your teeth. Ntabwo bihagaze mu kwibrosa. In fact, unbelievers, they brush their teeth better than Christians brush their teeth. Ugiye kuraba usanga abatizera bibrosa neza no kurusha abayizera. What is the difference between the believer and the unbeliever? Nirihe tandukano riri hagati y'uwizera n'utizera? It's the mission. Ni igikorwa. Not just what you do, but why you do what you do. Ntabwo ari icyo ukora ahubwo ni impamvu ukora icyo uri kurakora. Are you following me? Muriko murankurikira? Hello? Okay. Now, there is a very large country next to India called Bangladesh. Have you heard of Bangladesh? Nibaza yuko muzi igihugu cyitwa Bangladesh, ni igihugu kiri hafi y'Ubuhindi. Now, Bangladesh is much poorer than India. Bangladesh ni igihugu gikenye kurusha Ubuhindi. They have to import almost everything from India. Kenshi ivyo bakeneye babikura mu Buhindi. Bangladesh is a Muslim country, India is a Hindu country. Bangladesh ni igihugu cy'Abisilamu, Ubuhindi ni igihugu cy'Abahindu. But India is the second largest Muslim country in the world. Ariko kandi Ubuhindi buboneka yuko ari cyo gihugu cya kabiri mu isi kirimo Abisilamu benshi. Between India and Bangladesh is the border, which is very easy to cross. Hagati y'Ubuhindi na Bangladesh umupaka wabo biroroshe yuko uwambuka. So there's a little boy, Muhammad, Hariho rero agahungu gatoya kitwa Muhammad, a 12-year-old boy, who on his bicycle, on his cycle, he put a bag of rice and crossed the border. kafataga umuceri kakawushyira ku ikinga ryako kakaca kambuka umupaka. Every day, Iminsi yose Muhammad, 12 years old, Muhammad, 12 years old, afise imyaka 12 put a bag of rice on his handlebar of his cycle yafataga umufuko w'umuceri akawushyira ku ikinga ryiwe and crossed the border from India to Bangladesh. agaca yambuka umupaka avuye mu Buhindi akaja muri Bangladesh. Now, Bangladesh border security Rero abajeje umupaka wa Bangladesh was watching young Muhammad every day. bama babona wa muhungu Muhammad igihe cyose. They knew that he was bringing something very, very costly from India to Bangladesh. Bari bazi yuko igihe cyose ariko arinjiza ikintu cy'agaciro cyangwa kizimvye kivuye mu Buhindi They kijya muri wondered if he was Bangladesh. smuggling gold from India to Bangladesh. Bo bibazaga yuko ari zahabu yinjiza akuye mu Buhindi. They wondered if he was smuggling drugs from India to Bangladesh. Cyangwa bakibaza nimba atari ibiyayuramutwe ariko arinjiza akuye mu Buhindi azana muri So Bangladesh. the border security officer stopped Muhammad one day Rimwe rero ujejwe uwo mupaka ahagarika Muhammad, and he opened the bag and checked it all. It was just rice. aramuhagarika aca yugurura umufuko agiye gusuzuma asangana umuceri. So the next day, again, Muhammad coming with the rice bag on his cycle. Umunsi ukurikira Muhammad kandi asubira kandi araza ku ikinga ryiwe. They stopped him and they checked only rice. Baramuhagarika baramusaka basangana umuceri gusa.
The border security officer was very frustrated. rero ujejwe umupaka arazazanirwa yumva arababaye So he said to Muhammad, acabwira muhamadi we know you are smuggling something very precious every day from India to Bangladesh. turazi yuko uriko urayinjiza ikintu kivuye mu buhindi cy'agaciro But every muri time we Bangladesh. stop you, it is only rice in your bag. ariko igihe cyose tugogaritse dusanga ari umuceri What are you smuggling? mbe ni giki uri kurinjiza If you tell us what you are smuggling, we will never stop you again. ati niwatubwira neza icyo kintu winjiza cyangwa ubwenge ukoresha ntituzokwigera tukugora And Muhammad said to the officer, hanyuma muhamadi abwira uwo ajejwe umupaka sir, every day ati nyakubahwa I'm iminsi yose smuggling a new bicycle from India to Bangladesh. nama ninjiza ikinga rishasha ndarikuye mu buhindi ndarijyana muri bangladesh The security officer was only looking at the rice. ba bandi bajejwe umupaka bo barabaga gusa umuceri But Muhammad had a deeper purpose. ariko muhamadi we yari afise iyindi ntumbero ikomeye Just like believers, nk'abizera we have a deeper mission every day than just smuggling rice. turafise igikorwa gikomeye duhamagare gukora iminsi yose You've kirenze got to umuceri. decide. Please come again. You've got to decide. ukwiye guhitamo Bicycles or rice? guhitamo ikinga cyangwa umuceri On the outside, we are doing the same things like unbelievers do. hanze dukora vya bindi nyene abatizera bakora But our mission is deeper. ariko igikorwa duhamagare gukora ni kibwina Why do you do what you do? mbega kubera iki ukora ivyo ukora Turn with me to 1 Corinthians chapter 10. reka turabire hamwe mu cyeto cya mbere Paulo yandikiye abikorinto igice cya 10 I know you already have Bibles. ndazi yuko mwese mwamaze kuronka bibiliya zanyu mwamaze If you gufata bibiliya don't go zanyu to your Bibles, it means you already know these by heart. nimba uteguriye bibiliya yawe bisobanura yuko uyu murongo uwuzi ku mutwe I will read verse 31. turasoma umurongo wa 31 Whether then you eat or drink tea or coffee, nuko iyo murya canke munywa icyayi canke ikawa whatever you do, icyo ukora cyose whatever you do, icyo ukora cyose you do to what? ugikore kubera iki The glory of God. ugikore kubwo gushimisha Whatever you Imana do. icyo ukora cyose In your work, for the glory of God. ku kazi kawe In kubw'icyubahiro your cy'Imana relationships, for the glory of mu God. migenderanire ufitanye n'abandi kubw'icyubahiro cy'Imana In your decisions, for the glory of God. mu ngingo ufata mu buzima kubw'icyubahiro In your cy'Imana preferences, for the glory of God. mu byo ukoresha uburyo bwawe In your kubw'icyubahiro cy'Imana prejudices, hopefully, even there, for the glory of God. ibyo ukora byose hariya hanze kubw'icyubahiro cy'Imana In your behavior, for the glory of mu God. nyifato no mu ngeso zawe bibe kubw'icyubahiro cy'Imana Or, I like to say, to make Jesus look great. nshaka gukoresha iri jambo ngo ukore ibishoboka byose kugira ngo Yesu aboneke yuko ari Your uhambaye mission is to make Jesus look great. igikorwa uhamagarirwa ni uko Yesu aboneka Your yuko ari mission uhambaye is not to make Jesus look small. igikorwa uhamagarirwa si ugutuma Yesu aboneka yuko Your ari mission usanzwe is not to make Jesus look big. igikorwa cyawe ntabwo ari ugutuma Yesu aboneka yuko akomeye It is to gusa make Jesus look great. ariko ni ugutuma Yesu aboneka yuko ari The one uhambaye who said, all authority is given to me in heaven and earth. wa wundi yavuze That's ngo the one who is your mission. ubasha bwose mu ijuru no mu isi narabuhawe So icyo I- nicyo gikorwa uhamagariwe I want you to make some decisions this morning. nshaka yuko muri kino gitondo ufata ingingo Because the word glory kubera yuko ijambo in the icubahiro Old Testament actually referred to weight, physical weight in pounds and kilograms. mu isezerano rya kera iryo jambo icubahiro cyari gihagaze ku buremere cyangwa ku biro umuntu afise In the Old Testament, the rich people were heavy because they had much more food. aba mu isezerano rya kera abantu bari batuze cyane babonekaga yuko aribo banyacubahiro kuko bari bafise ibyo kurya bikwiye So the heavier they were, people knew that they had resources. rero uko bavyibuha cyane bisobanura yuko They could bafise afford amafaranga good menshi food and rich food. bashoboraga kurya ibyo kurya vyiza bakarya kandi vyinshi bashaka The Old Testament takes that physical concept and makes it a spiritual symbol. mu isezerano rishasha
bafata ako karero ko mu isezerano rya kera ryo mu mubiri That- bakarizana mu buryo bw'impwemu that God is the heavyweight of the world. nuko imana ari we buremere umuntu afise ibiro vyinshi umuntu afise mu God is buzima not a lightweight. imana ntabwo ari ibiro bisanzwe God is not a middleweight. imana ntabwo ari ibiro vyo God is hagati na not a hagati heavyweight. He's the only heavyweight in the imana world. ntabwo ari ibiro vyinshi nk'ibindi byose imana nivyo biro birenze ibindi And byose the bihari mw'isi. more weight He has in your life, the more great He looks through your life. kandi uburemere imana ifise mu buzima bwawe nibwo buremere imana izogaragaza Let me biciye mu repeat buzima it again. The bwawe more weight God has in your life, the more great He looks through your life. uburemere imana ifise mu buzima bwawe nibwo buremere imana izogaragaza biciye mu buzima bwawe Let me ask you, is God in your life a lightweight or a heavyweight? rero iki ni ikibazo mbega imana mu buzima bwawe iroroheje ifise uburemere bukeya cyangwa iraremereye cyane kurusha ibindi byose Only you can answer that. ni wowe nyine ushobora kwishura icyo I cannot kibazo answer that for you. jewe sinshobora kwishura icyo kibazo Sometimes ku bwawe God in my life is a lightweight. hariho igihe usanga mu buzima bwanjye imana ifise ibiro bikeya When I shy away from being public with Him, God is a lightweight. igihe ntewe isoni no guhagararana n'imana hanze mu buzima When I busanzwe don't take opportunities to share the gospel, that means God is a lightweight. igihe nafashe akaryo imana yampaye ko gusangiza abandi ubutumwa bwiza imana ibitakaje ibiro byayo mu buzima When I bwanjye choose bad behavior, at that point, God is a lightweight, not a heavyweight. igihe mu buryo bumwe cyangwa ubundi nahisemo kugira ingeso zitari nziza imana ibitakaje ibiro ifise mu buzima bwanjye So I'm going to give you homework. ngira kandi nsubire kuguha ikindi gikorwa You're saying, ukora Pastor Mark, why are you bringing guest speakers who give homework? muraza kuvuga ati pasiteri marike mbega kubera iki wazanye umushyitsi aduha ibikorwa byo gukora Please do not bring preachers who bring homework. ntuzusubire kutuzanira abavugabutumwa baduha ibikorwa byo gukora Pastor Mark, you do not have to have me again, okay? nta kibazo pasiteri marike ikindi gihe nimuze mu ntumire But whether I come back again or not, I want you to do homework. ariko mumenye yuko igihe azosubira kuntumira nkagaruka nzobaha kandi ibikorwa mukora Is that okay? murabishimye The first homework was the heart with the question, right? murazi yuko ikibazo cya mbere cyangwa igikorwa cya mbere ni uko ukwiye gucapa umutima ushyiramo I want you ikibazo to take another sheet of paper nshaka yuko uza gufata urundi rupapuro and I want you to draw 2 lines from the top to the bottom. nshaka yuko ucapa imirongo ibiri uhereye hejuru kuri urwo rupapuro ugashyira That makes hasi for 3 columns. biza kuguha amakolone atatu On the top of the left, say personal. ahama kuri kolone ya mbere uraza kwandika jewe ku giti cyanjye On the second, say family. hanyuma kuri kolone ya kabiri wandike ko umuryango On the third, say work. kuri kolone ya gatatu cyo wandika ko akazi If you're a student, you'll say school or nimba university. uri umunyeshuri andika ko ishuri If you're a pastor, Amashuri. if you're a pastor, you'll say ministry and so on. nimba uri umupasitori andika ko igikorwa imana yampaye gukora But for you, personal family work. ariko kuri wowe wisanze ukora andika jewe ku giti cyanjye umuryango n'akazi nkora Are you following me? muriko murankurikira Okay, I love the people at the back who are waving to me. ndakunda igihe abantu bari hari inyuma bariko baraduza amaboko banyereka That yuko means turi they're not kumwe. sleeping at the back. kuko kenshi nasanze yuko abantu b'inyuma bakunda Okay. gusinzira Personal jewe ku giti cyanjye will be relationship to God, ni imigenderanire hagati yanjye n'imana your devotional life. uko ungene wishikana imbere y'imana It may have to do with your attitudes. ivyo bishobora kuba bivana n'inyifato ufise For example, matter of anger and bitterness. bishobora kuba ari ishavu cyangwa umururazi It may have to do with your exercise and eating habits. bishobora kuba ari uko ungene witoza wimenyereza mu amasiporo cyangwa uko ungene urya It may have to do with your sexuality. cyangwa bishobora kuba bivana n'imigenderanire mpuzabitsina ugirana Are you faithful to your spouse? mbega uri umwizigirwa kuba mwubakanye And young people, are you faithful to your future spouse? mbega wowe kuri wowe utarubaka mbega uri umwizigirwa kuba muzo kubakana muri kazoza And the second one would be family. kuri koloni ya kabiri Your ni umuryango relationship with your husband or wife. imigenderanire ufitanye n'uwo mwubakanye Your kids. abana bawe Your extended family. n'umuryango Your wawe parents. wagutse abavyeyi Even bawe the people of God. ndetse n'abandi bantu b'imana The muri third kumwe one will be the area of your work. hama icyanyuma ni ahantu ukorera Your behavior. inyifato ufite imbere y'abantu Your mukorana relationships with colleagues. imigenderanire ufitanye n'abo Are you mukorana serving them? mbega uriko urabakorera Now I want you to take one issue under each of these three nshaka rero yuko ufata
kimwe muri ibi bitatu where God is a lightweight. aho imana ifise ibiro bikeya mu buzima And say, bwawe how can I, muri izi domene zitatu how can I increase his weight? uce wandika ati ni gute uburemere bw'imana Well, that's burushiza one kuba issue. bwinshi mu buzima bwanje muri iyi domene One personal issue, ivya mbere ni jewe ku giti canje one family issue, icya kabiri ni mu muryango wanje and one work school related issue. icya gatatu ni ivy'akazi canke mu mashuri And then I want you to plan, how can I increase God's weight hama in my uce personal life? ugerageza kwiyumvira ati ni gute uburemere bw'imana mu buzima bwanje bwo How can bushiriza I kuba increase bwinshi God's weight in my family life? ni gute uburemere bw'imana bwogwira mu buzima bwanje bivanye n'imigenzo mfitanye How can n'umuryango I wanjye increase God's weight in my work life? ni gute uburemere bw'imana bwoba bwinshi mu kazi nkora Your choir this morning was absolutely incredible. abaririmbyi by'ukuri baduhezagiye cyane I did not understand most of what they were singing. sinashoboye gutahura byinshi mu byo baririmbye I only know 3 Kirundi words. ndazi amajambo atatu gusa y'ikirundi One is hallelujah, irya mbere ni haleluya second is amen, irya kabiri ni amina third is Fanta. irya gatatu ni fanta Okay. But they have about 6 or 10 microphones at the back. ariko bari bafise amamikrofone ashika kuri atandatu kugera ku 10 But there's a person who's sitting at a mixer board. ariko hariho umuntu yari abahagaze Where imbere is your mixer board at the back? muri mixer He's- umuntu ari hari inyuma He's adufasha sitting at the mixer board and saying, which microphone needs to go up? uriya ari kuri mixer niwe agerageza kumviriza amajwi ati mbega niri hejwi nkwiye Which kuduza microphone needs to come down? niri hejwi nkwiye kumanura And he's controlling the quality of the sound for the whole audience. akagerageza gutunganya neza amajwi kugira ngo abantu bose bashobore It's gukurikira the same neza way. uko niko biri kose Your heart is your affection to the Lord. umutima wawe nimba ukunda imana I cyane kurusha love ibindi your byose theme for 2017, attachment to Jesus. nakunze iriya teme y'uyu mwaka bavuga ati kuzirikirwa kuri yesu But your mind is like a mixer board. ariko rero ubwenge bwawe ni nka mixer It says, where does Jesus have to gain volume and weight? aho uvuga ati mbega ni hehe yesu akwiye gufata ikibanza kinini mu buzima And bwanjye where should he reduce in weight? ni hehe nkwiye kugabanya ibiro byanje mu buzima bwanjye What is competing with him as heavyweight in my life? ni giki kiriko kirahiganwa no gufata uburemere bwinshi mu What buzima should be bwanjye reduced in na weight? yesu Where should he gain in weight? ni hehe nkwiye kugabanya kugira ngo nduze uburemere bwa yesu mu buzima Because the more weight he has in your life, kubera yuko uko arushiriza kuremera mu buzima the bwawe more great he looks through your life. niko azoboneka yuko ari uhambaye kurusha abandi bose mu buzima bwanjye hariya hanze Mission is to make Jesus look great. igikorwa duhamagarirwa ni uko yesu aboneka yuko ari we ahambaye kurusha abandi bose mu isi haleluya Amen, hallelujah. I know those words in Kirundi. ayo majambo namaze kuyamenya mu kirundi Unless you put the big rocks in first, keretse gusa ushize amabuye manini manini mu buzima bwawe it's mbere difficult to put them in later. ntibishoboka yuko uyashiramo mu nyuma First big rock is what? ibuye rya mbere twabonye ni irihe Passion. Passion is to make Iryo shaka. Jesus first love. ni uko yesu akwiye kuba ariwe dukunda n'imitima yacu yose imitima yacu yose Second big rock is what? ibuye rya kabiri ni Mission. igikorwa It is to make Jesus look great. yesu akwiye kuboneka yuko ariwe ahambaye kurusha ikindi kintu cyose Do you know that as I stand here this morning, urazi aha mpagaze imbere yanyu muri kino gitondo I need to be careful nkwiye kuba maso not to steal his greatness, sinibe ku cyubahiro ciwe not to touch his glory. sinkore ku cyubahiro ciwe And even by saying that, it is possible for me to steal his glory. naho mvuze aya majambo birashoboka cyangwa birashobora kunyorohera kwiba icyubahiro But ciwe when I speak, ariko igihe mvuze I'm an instrument to his glory. ndazi yuko ndi igikoresho cy'icyubahiro ciwe I want you to walk out this morning saying, not a good speech, but what a great God. sinshaka yuko uza kuva ngaho uvuga ngo mbega imvuzi nziza ugenda uvuga ati Not only what I learned today, but what I learned about God.
apana ngo ivyo nize gusa uno musi ariko ivyo namenye kuvyerekeye Imana. Third big rock Ibuye rya gatatu rinini is the word vision. ni iyerekwa. You almost guessed it. Ibi kenshi umaze kuvyumva. As you know, the word vision is a optical word. Ijambo iyerekwa rihagaze ku mbono. What do you see? Where are you going? Ni giki ubona mbega uri kuraja he? What difference is it going to make? Are you going to make in the world? Nirihe tandukaniro ugiye kuzana cyangwa impinduka ugiye kuzana mu I know isi? there are lots of young people here, and Burundi is filled with them. Ndazi yuko abarundi benshi bakiri batoya muzuranye iyerekwa. It is easy to lose hope Birashoboka yuko because you don't have opportunities. You feel like, atakaza ivyizigiro kuko umengo nta turyo twinshi or duhari the mu jobs are buzima. not available. Or the jobs are not available. Nta buzi buhari. You're barely living from day to day. Muriko muragwana kugira ngo muronke ikibabeshaho umunsi ku munsi. But you know what? Ariko urazi ikintu? You're not like the animals who don't have vision. Mwege ntimumeze nk'ibikoko bidafise iyerekwa. You're not like unbelievers who can only have a selfish vision. Mwege ntimumeze nk'abatizera bafise iyerekwa ryo kwikunda bo You ubwabo. can have a vision that is so incredible that it controls all of reality. Murashobora kugira iyerekwa rikomeye rishobora kuganza ibihe bitandukanye muca mu Every other buzima. vision is going to be a false vision. Ayandi mayerekwa yose siyo. Every other vision is a fake vision. Ayandi mayerekwa yose ntabwo ari nyayo. A friend of mine and 3 others, 4, got together when they were 35 years of age. A friend and his 3 friends. Umugenzi wanje ari kumwe n'abandi bagenzi biwe And they asked this question. babaje iki kibazo. If we had all the money in the world, what would we set out to do? Mbega nitwaronka amafaranga yose yo mu isi ni igiki twokora? They met 40 years later when they were 75 years of age. Bari bafise imyaka 35 igihe bahura. The same 4 men. Abo bagabo nyene bane. And they said, we have all the money in the world, but we still do not know what to do. Basubiye guhura nyuma imyaka myinshi yeze bafati ubu twaronse amafaranga My nyene isi brothers and sisters, ariko ntituzi ico dukwiye you need to have kuyakoresha. vision that is larger than you. Bene data bakundwa You dukwiye need to have kugira a vision iyerekwa that is riri longer than hejuru you. y'ayandi mayerekwa. Longer than you, deeper than you, bigger than you. Iyerekwa rishika kure cyane rikurenza. He wants you to join his vision. Dukwiye kwifatanya n'iyerekwa ryiwe. And where is his vision found? Mbega iyerekwa ryiwe turisanga Turn he? with me to the book of Revelation. Reka turabe mu gitabo cy'ivyahishuro Revelation Yohana. chapter 7. Ivyahishuro Yohana igice c'indwi. One of the many places where God's vision is found. Ahantu tubona iyerekwa ry'Imana rigaragara. Verse 9. Umurongo w'icenda. Revelation 7:9. Ivyahishuro Yohana igice c'indwi The umurongo Apostle w'icenda. John says, after these things I looked, there's a vision word. Intumwa Yohana iravuga ati nyuma y'ibi bihe ndabona hariho kubona And iyerekwa. behold, a great multitude. Mbona abantu benshi cyane. Not a small number of people, Si abantu bakeya. but many people, a great multitude, Abantu benshi cyane. which no one could count, Ata muntu n'umwe yoshobora kubaharura. from every nation Bavuye mu mahanga yose. and every tribe Bavuye mu and moko every yose. people Bavuye mu mahanga and yose. every tongue, Mu bihugu byose no mu ndimi standing zose. before the throne, before the Lamb. Bahagaze imbere They're y'intebe clothed in y'Imana. white robes, Bambaye imvune and they yera. wave palm branches in the hands, Bafise amashami mu and they biganza cry byabo. out with a loud voice, Bariko barasemerera saying, n'amajwi yabo. salvation to our God, Bavati agakiza the n'akimana God who yacu. sits on the throne, and to the Lamb. Imana yicaye ku ntebe y'inganji. That, my friend, my brother, my y'umwagazi. sister, is the vision. Mwene data mukundwa iri niryo And he yerekwa. calls you to play your small part, my small part, in that grand vision. Ibi rero bigaca bituma jewe He nawe dukora wants ibyo tugiye us gukora to muri iri adjust yerekwa rinini to his vision, kugira ngo twifatanye n'iyerekwa so ryiwe that every school desk becomes a platform of witness. kubera yuko ahantu hose hari umwiza kaba karyo ko kugaragaza icyubahiro Every n'ubwiza bwiwe. home becomes an opportunity to share. Imuhiri wawe kashobora kuba ari akaryo ko gusangiza abandi ubukuru bw'Imana. Every office tea is a part of being participant Igihe in cyose God's uronse vision. akaryo ko kwicarana nabo mukorana ngo musangire icyayi Every kaba akaryo ko relationship kubasangiza that ubukuru you n'icyubahiro have ciwe. is so that every tribe, tongue, and nation can be Akaryo before him. kose uronse mu buzima bwawe ku bantu bari mu mwiza kaba akaryo ko kwifatanya n'iri yerekwa ryiwe rinini.
In case you thought I forgot, I've got homework for the third word too. nimba wibaje yuko navyibagiwe oya kuko ndafise ikindi gikorwa cya gatatu ndagusaba ukore. I know you're wishing that I forgot, ndazi yuko kumbure wifuza yuko ndavyibagira but I'm going to give you homework. ariko ngira nsubire kuguha igikorwa uza gukora. The passion homework I want you to do this week, it is the easiest to answer but hard to execute, fulfill. ndazi yuko ibi bikorwa ndagusabye gukora muri iyi ndwi biroroshe kwishura ariko biragoye gushira mu ngiro. The mission homework of the 3 columns, igikorwa rero uhamagare gukora muri y'amakolone atatu, maybe you can do that for the next month. kumbure urashaka kubikora mu kwezi kuza. But the third homework, ariko igikorwa cya gatatu you will do it now, but you'll also keep doing for the rest of your life. urashaka kugikora ubu ariko kandi uzoshishikara ugikora mu buzima bwawe bwose. Are you ready? uriteguye Or are you sleeping? cyangwa murasinziriye? Are you ready? muriteguye? Okay. I want you to draw a simple line from the left to the right. nshaka yuko mucapa muca umurongo ku rupapuro hagati na hagati. On the left, I want you to put the number 0. This is when you were born. hama ibubamfu wandike ko 0 bisobanura igihe wavuka. On the right, put your current age. hama ku iherezo uca ushirako imyaka ufise. I don't know how old you are, 15, 25, 35, 65. sinzi imyaka ufise niba ari 15, 25, 33 cyangwa ingahe. And then on the top, I want you to write the word stars, highlights. hama hejuru kuri urwo rupapuro wandike ko inyenyeri, ijambo inyenyeri. These are the highlights of your life. ivyo bisobanura ibihe vyiza washoboye kuba mu When you buzima look bwawe. back and say, wow, those were tremendous times of my life. igihe witegereje inyuma mu buzima wabayemo bati mbega ibihe vyiza nabayemo. And the bottom hanyuma hepfo half, I want you to write the word scars, the lowest times of my life. The lowest, low lights. Low hanyuma times. hepfo uce wandika ibihe bibi naciyemo mu buzima nahuye navyo mu buzima. These are the times where you were crushed. ni igihe wafyonzwe When you experience storms. igihe wahuye n'imipfunda mu buzima bwawe. It may be death of a loved one. kumbure bishobora kuba ari uko wabuze amafaranga. It may be long-term disease. kumbure waragwaye igihe kirekire. Or economic deprivation. cyangwa ibibazo by'uburyo. Or divorce. cyangwa kuba warahukanye. Or bad behavior. cyangwa ingeso mbi wagize mu buzima. I want you to write those down as you experience them. nshaka yuko uvyandika nk'uko wahuye navyo cyangwa wabibayemo mu Do buzima. it according to how old you were. uvyandike bihwanye n'uko imyaka yawe yari imeze. When you're 20, you got your first job. That may be a highlight. niba akazi kawe watangiye kugakora ufise imyaka 20 kumbure ivyo nibihe vyiza vyawe. When you're 25, you were a failure. nimba ku myaka 25 byarakugoye birakunanira. They fired you, they released you from the job. barakwirukana baragukura mu kazi. That will be in the bottom. ivyo birashobora kuba ari ibihe bibi waciyemo. But please listen very carefully. ariko nshaka yuko unkurikira neza. If you do not know how you're going to finish well whenever it happens, nimba utazi neza uko uzoheraheza ubuzima bwawe, praise God for all the good things that have happened. Blessed be God. himbaza Imana kubw'ibihe vyiza vyose waciyemo mu buzima wahuye And navyo mu out of buzima. His blessing, you're going to bless others. ndetse n'umugisha Imana igiye kuguhezagira. But from the bottom, ariko hepfo you can identify some of your contribution to His vision. uce uraba icyo ushobora gukora kugira ngo ugire icyo uterereye Because kuyerekwa ryiwe. where God has crushed you, kubera yuko aho Imana yagira ikagufyonda where you have ikagukanya, shed your most amount of tears, aho Imana yatumye ukorora amosozi when yawe, you were most afraid of life, aho ufise ubwoba bwinshi mu buzima bwawe, God was preparing you. Imana yari iri kwiragutegura. God was tenderly preparing you vy'ukuri Imana yari iri kwiragutegura for ministry. kubw'igikorwa ishaka yuko ukora. I have a friend, ndafise umugenzi 50 years ago when she was 17 years of age, haca imyaka myinshi igihe yari afise imyaka 15 she broke her neck. yaravunitse izosi.
immediately she lost movement and mobility for the rest of her body. uwo mwanya nyene ibihimba vyiwe vyo hasi vyose bica biramugara. She cannot comb her hair. Ntabwo ashobora kwisokoza, She can't do cosmetics. ntashobora kwipodora, She cannot brush her teeth. ntashobora kwibrosa amenyo. That is the scar of her life. She cannot move. Icyo ni igikomere yagize mu buzima bwiwe, ntashobora kwinyiganyiza. But some time ago, I was in Accra in Ghana. Some time ago, I was in Accra, Ghana. Haciye igihe nari ndi muri Ghana, muri Accra, And they told me, the wheelchair lady is coming. baca barambwira ngo wa muvugabutumwa w'umudamu ariko araza. I said, what do you mean, wheelchair lady? Ati uwo mudamu akomeye nuwe. And they said, it is the lady who had an accident when she was 17 years of age and everything stopped. Only her. Baravuga ngo ni umudamu afise imyaka 17 yavunitse izosi That's rero the biggest scar of her life. She cannot ubuzima move. bwiwe bwose aca araba paralize, ntashobora But God kunyiganyiga. turned that into a ministry. Ariko Imana yahinduye ivyo bintu kuba igikorwa Now she has become amukorera. a voice for all disabled people in the world. Ubu rero ni umuvugabutumwa abwira ubutumwa ibimuga hirya no hino mu isi. And she brings wheelchairs to people all over the world. Ariko arazana abantu benshi ku mwami hirya no hino mu isi. Ariko arazana intebe z'ibimuga hirya no hino mu isi mu bimuga. Because that's part of her contribution to the vision. Kubera yuko icyo ni igikorwa ariko arakora kugira ngo aterere mu iyerekwa ry'Imana. I have another friend who has been in prison. Ndafise uwundi mugenzi nawe yabaye igihe He kirekire came to muri know prison. Jesus in prison. Yamenye Yesu ari muri prison. Guess what? Umviriza ivyo yabaye. That was a scar. Icyo cyari It gikomere. will never be erased. Please? His prison experience will never be erased. Iyo atari kuba yarafashwe ngo bamufunge, It's always a part of his life. ntiyari gukomereka gutyo, ariko ivyo bigize ubuzima bwiwe. But guess what? Ikintu cyavuyemo ni iki? He has a vibrant prison ministry. Yatanguje igikorwa cyo kubwira Because ubutumwa God imbohe. takes our scars and makes us more useful for Him. Kubera Imana ikoresha ibihe bigoye ducamo mu buzima It makes us kugira ngo bibe igikorwa tuyikorera More ku bandi, dependent on Him. bigatuma tuyizigira mu It makes buzima us more bwacu, compassionate on people. bituma tugira impuhwe ku bw'abandi bantu. Because vision Kubera yuko iyerekwa is to make Jesus well known. ni ukugira ngo Yesu amenyekane neza. Vision is to make Jesus well known. Iyerekwa ni ukugira ngo Yesu amenyekane neza. I would like you to do this homework, Shaka yuko ukora iki gikorwa, all three parts of it, ibi bice byose bitatu, and bring it to your pastors. hanyuma muce mubizanira And abapastori say, banyu. how can I serve the congregation? Uce ubaza ati mbega ni gute nokorera ishengero. This is where God has crushed me. Aha niho Imana yafyonze. How can I contribute to the vision of God for this world? Ni gute nshobora kugira icyo nterereye mu iyerekwa ry'Imana How hano can mu I isi? make Jesus well known through my life? Ni gute ubuzima bwanjye bwatuma Yesu amenyekana neza. They will be so grateful to receive your homework. Bizoba biryoshye igihe bazoba bariko barakira And you will soon be ivyo leaders bikorwa mugiye gukora, kandi nimuge muri of abarongozi God's people here, bazoba serving abarongozi them, ejo. empowering them to do God's work. Ivyo Imana yabikoresha kugira ngo abantu bakomezwe cyangwa bubakwe kubw'igikorwa Imana ishaka yuko bakora. One of the worst days in India was a terrorist attack. Ibihe bibi ubuhindi bwaciyemo ni igihe abateroriste bateye ubuhindi. Because if you come to this beautiful hotel in Mumbai, Igihe ushitse mu gisagara cyitwa Mumbai muri hoteli nziza cyane, it sits on the ocean, ni hoteli iri hafi ya ocean, but the front of the building does not face the ocean, it is facing the city. ariko imbere kuri iyo hoteli ntiharaba ocean, ariko haraba igisagara. I know you have a hotel here called Best Outlook. Kandi ndazi yuko mufise amahoteli meza urimo ushobora kugira kubona neza ibiriko biraba hirya no hino. That hotel is the worst outlook. That's the worst view. No. Hariho hoteli usanga uri ahantu udashobora kugira kubona neza ibintu. Terrorists came from the back entrance and killed 160 plus people.
abateroriste binjiriye inyuma muri hotel baca bica abantu barenze 100. I had the privilege of speaking there to the elite of the world, of the country in that hotel. Naratewe iteka ryo kubwira abantu bakomeye muri hotel Right after the terrorist attack. Ico gihe nyene habaye ayo maatake. I talked to the general manager. Camvugana n'utwara yo hotel. He lost his wife and his 2 kids in the terrorist attack. Igihe abo bateroriste bateye aho hantu muri hotel, uwo mu manager cyangwa uwo atwara yo hotel umugore we n'abana be babiri barapfuye. And then I asked him, how come this hotel doesn't face the ocean, it is facing the inside of a slum? Chandamubaza nti shaka yuko mbwira neza. Kubera iki iyi hotel itaraba kuri ocean ariko ikaraba hariya hirya mu gisagara? It's a very luxurious, unaffordable hotel, but it's not facing the ocean. Ni hotel nini cyane ariko ntabwo iraba kuri ocean. One of the explanations is that the plans for this hotel were sent from England when England was still ruling India. Inyishu imwe mu nyishu bampaye bambye ati nuko igihe bagiraga plan y'iyi hotel, plan yayo yavuye mu Bwongereza igihe Abongereza bari bakiganza. And an English builder took the architect's plans kandi abubatsi b'Abongereza bubatse bace bafata and built an amazing hotel baca bubaka hotel nziza cyane as an administrative office originally. Nk'umuntu yaratwaye iyo hotel kera. It was a beautiful administrative office. Yari ibiro vyo byari ibiro He byiza did cyane. not spare any money in building this beautiful building. Rero ntiyashakaga kongera yandi mafaranga mu kubaka. He got the finest materials. Yararonsa amafaranga amuha gukora ibikoresho, kugura ibikoresho. And then the builder wrote to the architect and said, I want you to come and see our building. Hanyuma abubatse baca basaba wa wundi yacafye iyo hotel bambwa ati ingo urabe ivyo twubatse. So the architect jumped on a boat. Hama umarchitecte acaza mu bwato. And he came to the edge of his building, except it was dark. Aca araza ashika aho kuri hotel ahijimye. All he could see was the outline of his building in the dark. Ico yashobora kubona ni hanze y'iyo hotel yiwe ariko hari umwiza ari mwijoro. So he told the men on the boat, can I stay overnight and see my building in the morning from the ocean? Aca aravuga ati mbega murashobora kunyemerera ndabe iyi nyubako jewe nacafye ariko ndayiraba ijoro ryose mpagaze ngaha kuri ocean. So that night he could not sleep. Ijoro ryose ntiyashoboye gusinzira. In the morning as the sun began to rise, Mu gitondo izuba ritanguye kuza, the architect ran to the edge of the boat. Wa mu architect aca yiruka ku bwato. And for a moment his mind and heart were filled with enthusiasm. Muri aka kanya nyene ubwenge bwe n'umutima we wuzuramwo umunezero. And the next moment it dropped in shock and Ariko horror. mu wundi mwanya mutoya aca yumva umengo arababaye. Because the building had been built backward. Kubera yuko yabonye yasanze yuko yanzu yubatswe bayubatse bayihindukije. The builder had shared the architect's plans, but did not share the architect's vision. Abubatsi bubatse inzu nk'uko yashatse yuko bayubaka ariko ntibayubatse nk'uko we yabonaga yuko ikwiye kuraba. Yari ikwiye kuraba kuri yose ariko bo bayirabishije hirya. And the terrorists came from the back. Ivyo vyatumye yuko abateroriste binjira My brother bacima. and sister here in Life Center, Bene data bo muri Life Center. I want you to really have a life center.
nshaka yuko vy'ukuri muba abantu bafite ubuzima that your passion is to make Jesus your first love. yuko ishaka ryawe nuko Yesu aba ariwe ukunda mbere Your y'ikindi mission cyose is to make Jesus look great. igikorwa cyawe kiba ari uko Yesu arushiriza guhabwa icyubahiro And your cyose vision is to make Jesus well known. iyerekwa ryawe nuko Yesu amenyekana ahantu hose kandi neza Otherwise, you're building your life backwards. atari uko nguko uzosanga ubuzima bwawe cyangwa inyubako yawe yahindukijwe Unless you put the big rocks in first. keretse gusa ayo mabuye manini yatanguye kwinjira It's difficult to put them in later. ntibiba bigikunze yuko yinjiramo washizemo ibindi bintu Would you bow in prayer, please? mbega murashaka kunamika imitwe dusenge The good thing about the Christian faith ikintu cyiza mu kwizera gikristo is that the jar of your life can be spilled out and can be started again. nuko iyo jage y'ubuzima bwawe ushobora kuyisuka ugakuramo ibirimo byose maze ugatangura gushyiramo ibintu mu rutonde rwiza You're saying to me, Brother Ramesh, my life has been all built backwards. urashobora kuvuga ati mwene data Richard ubuzima bwanje bwubatswe bihereye inyuma The big rocks are not in place. y'amabuye manini ntabwo ashobora A kwinjiramo lot of small stones and sand have occupied the place of the big rock. utubuye duto duto n'umusenyi nivyo vyuzuye mu buzima bwanje Today, I want to spill out the jar of my life uno munsi ndashaka gusuka ibiri mu buzima bwanje and start up again. kugira ngo ntangure kandi On this gushasha Sunday of August 27, I want to start up again. kuri uyu wa Mungu itariki 27 ndashaka gusubira So kandi that my gushyiramo passion will be the Lord urutonde Jesus. kugira ngo ishaka ryanje n'urukundo My rwanje bibe kuri mission Yesu will be the Lord Jesus. igikorwa canje kibe guhimbaza And Yesu my gushira Yesu kugaragaza Vision icyubahiro cya will be Yesu the Lord Jesus. iyerekwa ryanje nuko Yesu ashobora kuboneka He will kumenyekana truly be hose the center of my life. kugira ngo abe urufatiro rw'ubuzima bwanje This morning, beginning at Life Center in Bujumbura, muri kino gitondo uhereye ngaha nyine muri kino kibanza muri I Life want to Center make him my first love. ndashaka yuko urukundo rwanje I ruba want kuri to Yesu make him look great. shaka yuko amenyekana yuko ari uhambaye kurusha bose I want to make him well known. shaka yuko amenyekana hose I do not want many people to respond to this invitation nta nubwo nshaka yuko abantu benshi bitabira because uno it's a muhamagaro very serious restructure of your life. kubera yuko uku no gushyira mu rutonde neza ubuzima bwawe But you're saying, I want to finish my life whenever it happens, ariko nimba uvuga ngo nshaka guheraheza neza ubuzima having bwanjye glorified the Father aho data azohabwa icyubahiro and accomplishing the work He gave me to do. no gushitsa neza igikorwa yampaye gukora So I do not want many people responding to this invitation. ntabwo nshaka yuko haba n'abantu benshi But I bitabira think uno muhamagaro some will want to respond to this ariko invitation. numva yuko hariho abantu bashaka kwitabira I uno don't want muhamagaro eyes looking around, people moving around. nta nubwo nshaka abantu bagenda baraba abandi hirya no But hino if you're saying, I want to spill out the jar of my life and start up again, ariko nimba uvuga ngo nshaka gusuka iyo jage y'ubuzima bwanje kugira ngo ntangure bushasha would you quietly stand wherever you are? mbega urashobora guhagarara aho uherereye nyene Just quietly stand wherever you are. wiyoroheje juste hagarara aho nyene uri I'm not looking around. nta nubwo ndiko ndaraba hirya no Pastor hino Mark is not looking around. nta nubwo pastor Mark Pastor ariko Christian araraba is not looking nta nubwo ari around. pastor Chris ariko araraba Because we can only see the outward appearance, we cannot see kubera the yuko heart. twege dushobora kuraba hanze ariko ntidushobora But if you're kubona ibiri saying, mu I mutima want to start up again, ariko nimba uvuga ati nshaka gutangura bushasha I want to stand up nshaka gusa yuko uhaguruka to restructure my life. kugira ngo ushyire mu rutonde rwiza ubuzima I want bwawe to put the big rocks in first. shaka yuko amabuye manini afata ikibanza cya mbere I'll wait a moment and you stand. ndarindire gatoya mbere yuko uhagarara uhaguruka Lord Jesus, I cannot see bodies or hearts today. mwami yesu sinshobora kubona ibiri mu mitima y'abantu bawe uno munsi But you see the inside and the outside. ariko wowe urabona ibiri indani n'ibiri hanze From the shuffle of feet, I sense that there are some responding to a new start. ndumva yuko hariho abantu bitabiriye uno muhamagaro wo gushyira mu rutonde ubuzima bwabo I ask that you will give us a new opportunity to meet this inclination kugira ngo uduhe uturyo two gutunganya ibintu
And every time we have the inclinations, give us new opportunities. kandi igihe cyose turonse akaryo ko kwisuzuma turonke dushyire uburyo ibintu byose mu rutonde To make you first love. kugira ngo tugukunde wowe mbere y'ikindi kintu cyose. Please forgive us when other idols have occupied first place in our lives. turagusavye imbabazi igihe cyose ari ibindi bintu ibigirwamana byafashe ikibanza cya mbere mu buzima bwacu, To make you look great. kugira ngo dushobore gutuma ugaragara yuko ari wowe uhambaye kurusha abandi bose. And where we have stolen and diminished your glory, please forgive us. ahantu twivye icyubahiro cyawe cyangwa tukagititura utubabarire. We thank you for your death, which covers all our sin. And turagushimiye ukungene amaraso yawe atweza ibyaha byacu we byose. confess our sins because you are faithful and just to forgive all our sins and cleanse us. turatuye ibyaha byacu ko wowe uri umwizigirwa wo kuduharira no kutweza icyo by'ibyaha byose. And where there's unrighteousness in our heart, cleanse us to righteousness. kandi ahantu hose hariho kudatunganya no kutagororoka mu buzima bwacu bikureho, To make you look great. kugira ngo ugaragare mu cyubahiro cyawe. And Lord Jesus, to make you well known. kandi mwami Yesu bikunde yuko tukumenyesha hose. Help us to seize every opportunity to make you well known. udushoboze kubona uturyo tw'uko twakumenyekanisha, Especially among those who do not know you. na cyane cyane kuri ba bandi batakuzi, At work, ari ku kazi, at school, ku mashuri, at home, muhira aho tuba, so that the great multitude will be filled out. kugira ngo amahanga ashikirwe. I thank you for Life Center, ndagushimiye ku bwa Life Center, for the people and the leaders among them. ku bw'abantu n'abarongozi I babo. pray that they'll be so dominated by your spirit, ndasenze kugira ngo baganzwe na mpemu wawe, that this congregation kugira ngo rino koraniro will be a light rizobe umucyo in the darkness, mu mwiza, to push it away kugira ngo rishire ku ruhande throughout the city and country and continent and beyond. mwami ibyo byose muri iki gihugu, muri uno mugabane no mu isi. Protect this place. uzigame kino kibanza, Provide for every person. fasha umuntu wese mu byo ariko And aracamo, make each light a platform for you. kugira ngo ibyo ahura navyo mwami kaba karyo kawe, In the name of the Lord Jesus Christ, mu izina rya Yesu Kristo umwami the wacu Most High One. uhambaye kurusha bose. You may be seated. murashobora kwicara. Amen. amen. turashobora guhaguruka twese dukomera amashyi Imana kubw'ijambo ryiza twumvise. haleluya. hagurutse uwo mwicaye nti turarangije, ahagarare ku maguru yiwe. Imana ibahezagire. turashimira Imana ku mwanya mwiza, ariko kandi ndashaka gushimira umushyitsi wacu uyu munsi aduhaye ijambo rikomeye, ariko kandi ndashaka kubasaba, ndazi ko mwabyumvise, ariko nibaza ko iri jambo rirafise agaciro cyane nitwashobora gukora iyi devoir uko yayiduhaye. nagerageje nanje kuvyandika ku batavyumvise neza uko bagomba kubikora, ariko kandi kimwe mu bintu bizogufasha yuko iri jambo ritaba iritakaye nugushobora gukora iyo evaluation y'ubuzima bwawe bw'impwemu, kugira ngo umenye aho wongereza naho ugabanya. Ni bande bahezagiye uno munsi bahezagiwe n'ijambo ry'Imana? Amen. Haleluya. Rero muri indwi tugiye gutangura ni indwi y'amasengesho, ariko kandi igenda vy'ukuri iyi devoir uze kuyikora. Nanje nayanditse iyanje, ndaza kuyikora, ndaza gufata ibipapuro bitatu. Yari yatubwiye points zine, yavuze zitatu. Zari yavuze zitatu? Okay. Umva ko jana rinshuhiye ya 4. Uravyumva? Ariko kandi ico kintu gikore, kuko kenshi usanga mu buzima bwacu ngene Satani atwiba ijambo nuko atacu tuja kurikorerako. Ariko uyu mukozi w'Imana n'umwigisha mwiza, kandi yadufashije gutahura a partir y'ivyo twize, kumenya ico dukwiye gukorera ico twumvise, kugira ngo turabe mise en application, nikiye tugiye gushira mu ngiro, nikiye tugiye kwiha amanota meza canke mabi, kugira ngo tumenye iyo dusenga uko dusenga, kandi tumenye ama decision tugomba gufata. Bona sifuwe sana.
rero Imana ibahezagire ko mwakiranye ijambo ry'Imana ubugwa neza. Haleluya. Kandi mumfashe tumukomera amashi tumushimira ko adushikije ku ijambo n'abamutuzaniye. Imana ibahezagire. Hama kandi ndavuze ngo Imana irushirize kubagirira neza no kubakomeza. Hama natwe turushirize kwitaba umuhamagaro w'Imana ku buzima bwacu, kugira ngo icambere tukigire icambere, icanyuma tukigire icanyuma. Ndamukirizo mwicaranye mubwira uti uri umuntu wa mission. Imana iguhezagire. Haleluya. Imana ibahezagire, mugire umunsi wa Mungu mwiza n'indwi nziza tugiye gutangura. Imana ibahezagire kandi bagire neza.